Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Iyi ni Mboneshakure ya Hejuru TV ibagezaho amakuru yihuta mu bisata bitandukanye harimwo politike, umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi bagiye batandukanye, ngingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu hamwe n'ibindi vyinshi tubatoreza biciye ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, kandi tunafashwa n'amasoko yacu dufise irya nino. N'umwanya rero w'amakuru agezweho tubararikiye kugira ngo ntimuze gucikwa. Iyi nkuru ntisanzwe kuko nkuko bihejeje kubibona kuri titre y'aya makuru, habateye ibisasu mu gisagara ca Bujumbura ku mugoroba w'ejo isaha 1:30 boba bahejeje gufatwa berekanwe. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yari ahari, n'umuvugizi w'igipolisi nawe akaba yari ahari. Herekanywe rero abantu ndetse igipolisi c'u Burundi kikaba caremesheje ikiganiro ku bamenyesha amakuru ku gitero caraye kibaye. Icumvikanyemwo rero ni kimwe, hari uwagirizwa gutera grenade mu Ngagara, akaba yaciye afatwa aho bamusanganye iyindi grenade yateguye gutera. Turaza kubigarukako. Igipolisi camenyesheje ko ku munsi w'ejo habaye ibitero bibiri, turaza kubigarukako. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye we amenyesha ko ivyabaye vyose boba bavyagiriza igihugu c'u Rwanda kuko ngarico kiha indaro hari Red Tabara. Turaza kubibagezaho. Umuvugizi w'igipolisi wewe akaba amenyesha ko mu bantu bakorana nabo batera ibisasu harimwo witwa Pacifique Nini Nahazwe, kuko hari umwe wowa yaragaragaye afatanwa ubutumwa muri telefone, ngo akaba rero yamenyesha Pacifique Nini Nahazwe ko afashwe ngo azomuvugire. Ivyo byose muri aya makuru nivyo tugiye kugarukaho ku nkuru ya mbere. Imbere yuko rero tuyigarukaho tubabwire kandi n'iyindi nkuru tuza kubagezaho. Abagabo benshi mu Cibitoke ca Bujumbura basohowe mu mpangu bajanwa kwicarikwa mu kibuga. Hari rero ibyabaye muri iki gitondo. Ivyashikiye rero abashinga ntahe n'urwaruka rw'abasore muri zone ya Cibitoke komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ari ibisiga ubwenge, nk'uko bivurwa rero na bamwe muri bo. Bavuga ko mu gatondo ka kare mu bapolisi bazindutse gusaka muri iyo zone Cibitoke. Mbere yo gutangura ico gikorwa rero bakaba batangaje ko babasohoye mu mazu yabo ngo baca babajana kwicarikwa ku kibuga. Mu kubatwara rero ngo yaba ufise ibyangombwa canke utabifise ngo nta numwe basiga, ngo yapfa kuba ari umugabo canke umusore gusa, baca bamutwara ku kibuga c'umupira w'amaboko. Kuko vyokorwa vyose abantu benshi rero bakaba basabwe ko niyo bofatwa ngo kubahirizwa agateka n'uburenganzira bwa zina muntu. Navyo turaza kubigarukako mu nkuru twabateguriye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyondako. Iyi ni Mboneshakure ya Hejuru TV, aho tubazaniye inkuru yihuta. Imbere y'abamenyesha makuru bihejeje gutangazwa ko atawasize ubuzima mu gitero caraye kibaye ku gituro c'amabisi, ndetse abashika 38 ngo nibo bakomeretse. Tubisubiremwo mu vyumve neza, ngo nta wasize ubuzima mu gitero caraye kibaye ku gituro c'amabisi, 38 nibo bakomeretse. Ivyo bitandukanye rero n'abenegihugu ku munsi w'ejo batangaje ko hapfuye abantu 12. Hari n'ibimenyesha makuru biriko bitangaza ko hapfuye abantu 14. Abavugira leta niko, inzego za leta niko bahejeje gutangaza. Igipolisi c'u Burundi rero gihejeje kuremesha ikiganiro ku bamenyesha makuru ku gitero cabaraye kibaye ku gituro c'amabisi ca Bujumbura, hamwe n'ubundi bubisha bugize imisi bwigaragaza mu gisagara. Igipolisi camenyesheje ko ku munsi w'ejo habaye ibitero bibiri, kimwe ku gituro c'amabisi, ikindi naco mu Ngagara. Bahungu Vena yagirizwa gutera grenade mu Ngagara, akaba rero yaciye afatwaho bamusanganye n'iyindi grenade yateguye gutera. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye amenyesha ko amatohoza yerekanye ko abatera ivyo bisasu bategurwa bakongera bagahabwa ibikoresho na leta y'u Rwanda babiciye mu murwi Red Tabara. 6 rero mu bagirizwe gutegura no gushira mu ngiro iterwa vy'ivyo bisasu bigize iminsi biba, bakaba rero bamaze gutabwa muri yompi mu gihe amatohoza yoyo akibandanya.
Ikindi rero cumvikanye nuko umuvugizi w'igipolisi wewe yamenyesheje ko mu bantu bakorana nabo batera ivyo bisasu harimwo uwitwa Pacifique Ninahazwe nk'uko vyagaragaye mu butumwa bwasanzwe muri telefone y'uwateze ibisasu mu vyuma bigabura umuyagankuba canke transformateur muri zone Ngagara. Muri ubwo butumwa rero uwo yafashwe yamenyesha Pacifique Ninahazwe ko afashwe ngo azomuvugire. Nivyo rero bihejeje gutangazwa. Turaza no kubandanya kubaronderera ivyatangajwe muri ico kiganiro ca nzego z'umutekano, ubushikiranganji bw'umutekano hamwe n'igipolisi imbere y'abamenyesha makuru bakaba bagize ico batangaza. Turaza no kubandanya kubigarukako mu yandi makuru. Pacifique Ninahazwe niba uvugwa umenyerewe cane guharanira agateka kazina muntu vyoba ari ivy'agahomerabunwa. Turabandanya rero gukurikirana muri kugira ngo tumenye uko vyifashe. Ibindi rero vyabaye muri iki gitondo nuko abagabo hamwe n'abasore muri zone ya Cibitoke komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bafashwe ndetse kandi bikaba vyatangajwe ko ngo ari ibisiga ubwenge. Abagabo benshi rero mu Cibitoke ca Bujumbura basohowe mu mpango bajanwa kwicarikwa ku kibuga. Hari ubutumwa rero bwarungitswe n'umukenyezi aba muri quartier Cibitoke mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Yagize ati amahoro. Mu gatondo ka kare abapolisi bazindutse gusaka muri zone Cibitoke bagiye batwaye abagabo bacu ataco bazira kandi bafise ivyangombwa bikwiye. Abapolisi rero batubwiye ko babatumye gutora abagabo bacu. Babakuye rero mu mpango none banya babicaritse kuri tere ya basket hanyene mu Cibitoke kuri zone. Ndabandikiye nihuta mudutohoreze munadutabarize ntibabagirire nabi tubona ivyubu bitoroshe. Nimunyishura kumva z'umutekano kungaga abapolisi n'ubu baguma batembera mu mazu baraba ko ata mugabo canke umuhungu yoba yasigaye. Umukenyezi rero akaba yatabaje gutyo ntiharamenyekana icakurikiye. Hari n'ikinyamakuru rero naco cabitangaje kigira kiti ivyashikiye abashingana n'urwaruka rw'abasore muri zone ya Cibitoke komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ari ibisiga ubwenge. Nkuko bivugwa na bamwe muri bo bavuga ko mu gatondo ka kare abapolisi bazindutse gusaka muri iyo zone Cibitoke. Mbere yo gutangura ico gikorwa batubwiye ko babasohoye mu mazu yabo ngo baca babajana kwicarikwa ku kibuga. Mu kubatwara rero ngo yoba yaba ufise ivyangombwa canke utabifise ngo ata n'umwe basiga ngo yapfa kuba ari umugabo canke umusore gusa baca bamutwara ku kibuga c'umupira w'amaboko. Uko vyokorwa kose rero gisata icarico cose cabwirizwa gukora cubahirije amategeko na cane cane hubahirijwe agateka n'uburenganzira bwa tsina muntu. Ivyo navyo turabandanya kubikoraho amatohoza kugira ngo tubagezeho uko biraba vyifashe. Ntuze gucikwa rero vyose uraza wirondera kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Mu bindi biriko biravugwa rero hari inkuru rero ivuga mu ntara ya Gitega. N'umudandaza w'ibutike yubakishijwe ivyuma yaracikanye ahitamwe n'umuyagankuba bivuye ku rutsinga rwacitse. Uwitavye Imana n'umuyabaga aturuka muri komine Mutaho intara ya Gitega asanzwe ararangurira imirimo yiwe kw'ibarabara rya gatatu muri quartier Nyamagari mu gisagara ca Gitega. Ku musi w'icenda Rusama 2024 ku muhingamo ariko haracuruza ku ibutike isanzwe yubakishijwe ivyuma. Urutsinga rutwara umuyagankuba muri iyo butike rwaracitse, umuyagankuba uca ufata mu ibutike yose nk'uko vyemezwa n'abajejwe intwaro muri iyo quartier. Umuyabaga rero yaragerageje gutabaza ariko bamukurayo amagara yiwe atifashe neza, akaba yaracikanye amaze gushikanwa kwa muganga. Abajejwe intwaro muri quartier Nyamugari nabo bahamagarira abenegihugu kuza baracunga ko insinga z'umuyagankuba atakibazo zifise nk'uko rero vyatangajwe. Reka tubandanirize kuri iri tangazo rero ryo mu ntara ya Bubanza ngo ugurisha n'ugura ibinyobwa vya Bralirwa SA ku giciro kitazwi bagiye guhanwa. Mu itangazo umusitanteri wa komine Gihanga yasohoye kuri uyu musi wa 10 Rusama 2024 amenyesha ko kuja kurangura ibinyobwa vya Bralirwa mu yandi makomine bihagaritswe kiretse hatanzwe uruhusha. Ivyo rero ngo nivyo vyahora bibera
citwaza abadandaza ivyo binyobwa rero batuza ibiciro. Kubw'iyo mvo Leopold Ndayisaba arongoye iyo komine Gihanga aragabisha abo badandaza ku giciro temeye ko bazohanwa biboneka co kimwe n'abaguzi babakingira igihe baba aho kubashengeza. Iryo tangazo rero rigira riti intara ya Bubanza komine Gihanga kubera ko hariho abadandaza bikika mu kiza bakaduza ibiciro ku binyobwa vya Braludi bitwaza ko babikuye kure ya komine, biramenyeshejwe ko kuva ubu ata muntu n'umwe yemerewe kuja kurangurira mu yandi makomine ibinyobwa vya Braludi ataruhusha abifitiye. Uzofatwa ariko acuruza ibinyobwa vya Braludi ku giciro kiri hejuru azohanwa bimwe bikomeye. Umuguzi nawe azofatwa yemeye kuzimbwa abona ntabimenyeshe nawe nyene azohanwa kuko bimaze kwibonekeza ko abaguzi bafise uruhara mu iduzwa ry'ibiciro. Bigiriwe Igihanga ku wa 10 Rusama 2024. Musitanteri wa komine Gihanga Ndayisaba Leopold niwe teho ikashe hamwe na signature. Duhereze rero kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata c'indero, gufungurira abana ku mashuri n'umutahe udasanzwe muri kazoza k'igihugu. Ayo n'amajambo yavuzwe kuri wa 10 Rusama 2024 na Zhao Jinping aserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi mu biro vyo kugurura icese umugambi wo kugaburira abana ku mashuri hari kw'ishure shingiro rya Uganda ya mbere n'iya kabiri mu ntara ya Cibitoke. Muri uwo mugambi leta y'Ubushinwa ikaba yaterereye buryo bungana miliyoni n'igice w'amadolari y'Abanyamerika ibicishije mu mugambi wo gufungurira abantu kw'isi. Iyo ntererano rero yatumye hagurwa amatoni ashika 985 y'ibigori, amatoni 245 y'ubwishaza hamwe n'iyandi 19 y'umunyu. Iyo ntererano rero ikaba zofasha mu gufungurira mu kiringo c'umwaka abana 42,000 ku mashuri shingiro 57 yo mu ntara zitatu arizo Cibitoke na Bujumbura. Ku bwa Odrino Magoni arongoye PAM mu Burundi abana baba 700,000 ku miliyoni 2,800,000 no kuvuga umwana umwe kuri 4 aribo bonyene bashikirwa n'umugambi wo kugaburirwa ku mashuri. Akagira ati mu gihe twobandanya turonka abafatanyabikorwa twifuza gufasha leta y'u Burundi gushika kwihangiro ryayo ry'uko muri 2032 abana bose bazoba bagaburirwa ku mashuri. Nkuko rero binashikirizwa na James Nirera n'umuyobozi wa ECOF Buganda ya mbere isanzwe iramiwe n'uwo mugambi gufungurira abana ku mashuri bifise akamaro kanini, bituma abana biga batekaniwe, umwimbu ukiyongera, guheba amashuri bikagabanuka, mbere n'abavyeyi babo bororoherwa kuko abenshi baba ari abafise amikoro make. Mwomenya ko ivyigwa vyakozwe na kaminuza ya Harvard vyerekanye ko mu Burundi abanyeshuri bafungurirwa kw'ishuri bongereza urugero rwo kumenya ku bice 5 n'agace kamwe kw'ijana, ni mu gihe ibice vy'abaheba amashuri bigabanuka ko ku rugero rwa 3 n'uduce 6 kw'ijana. Aha rero duhereje aya makuru twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi muza kugezwaho na Hejuru TV. Imana ibahezagire, turaza gusubira rero kubandanya kubagezaho inkuru cane cane ziriko ziravugwa mu gisata c'umutekano. Uyu munsi zose nizo turi kugenda twibandako. Fyonda rero kuri subscribe nkuko nabivuze, nica kuri sabone niba ukoresha YouTube y'igifaransa, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira ngo udacikwa na yose tubagezaho. Imana ibahezagire.